Atama kenganizere komeze neza bakonzi na mwese mudengesha gukurikana ibiganiro byacu dutangura turaramutsa mwiriwe mwakeye bivuye na muherereye ni IgaNews aho dushika hose mu buraruko mu manuko mu seruko mu burengero eka hariho hose tuba tuhari na cyane musanzwe muzi yuko dutuma mwakaka isi yose ni IgaNews rero kuno muso turi kumwe n'umutumire adasanzwe nkuko mubibona na cyane aho nababwira nti mugihe ntaravuga byinshi novuga nereka ndamusabe nongere ndamakanya kugira ati uramutse yongere ati kwijondore kazi ni Eric Prophet no musi batewe tekano n'ibigwa kuri no channel ibari kugire neza cyane uherereye Imana ikugirire neza cyane aho uherereye ivyo nivyo Prophet Eric akwipfurije biciye hano kuri IgaNews. Musanzwe mumenyereye Iga dukora ibiganiro ibi nabiriya ariko ushobora kuba ubonye ikiganiro cy'ino munsi ugatangura kuba kuriko uribaza ibibazo ibi nabiriya yuko gitandukanye n'ivyo uba warumaze kubona. Uno munsi tukaba turi kumwe n'uyu Prophet Eric aho tuje kuganira ku bidasanzwe na cyane abatari bake musanzwe muzi yuko Imana iturema yaturemye idushira hano kwisi ariko abana bari bibaza mbe kubera iki Imana yaremye umuntu kubera iki Imana hoho yemera tukaba turiho hano kwisi dukora ibi nabiriya ikacobona ikihorera ariko rero uno munsi navyo tugiye kuganirako na cyane tuje kuvugana ku kintu kivuga giti isezerano. Niki isezerano? Be isezerano turafise isezerano ry'Imana n'iry'abantu. Ariko gato tutarashika kure. Nashaka ntangure ndamu sabe amanza disigurire isezerano. Yakoze cyane gose bema. Niwiyenze turafise isezerano ry'abantu, isezerano ry'Imana. Ariko nagomba gutabuza abantu ko isezerano ry'Imana n'isezerano ry'umuntu biratandukanye. Ndaza kubitanya gatoya kugira ngo utahure neza. Isezerano ryamyeho ko Imana yaturemye isezerano. Ubwire ngo turafise isezerano. Wewe ushobora kwikengera uko uri mugabo umenye ngo uriho kubera isezerano ry'Imana. Isezerano ryaramyeho. Aho bitandukaniye n'isezerano ry'umwana w'umuntu. Isezerano ry'Imana yabwiye Ezekiel ngo nakwimenye kera ukiri mu nda ya mama wawe. Bivuze ko isezerano ryari ritanguye hajya creation. Creation gitangura isezerano ryari ritanguranye na Ezekiel. Ariko isezerano ry'umwana w'umuntu nirijya riza mukavugana mu gihe ashobora kuba gusezerana ikintu canke akabona icumukoreye agasezerana ngo nanje nzogukorera iki. Ibyo ryo sezerano. Kandi isezerano ry'umwana w'umuntu rirapfa, ashobora kunanirwa, ashobora gupfa, ariko isezerano ry'Imana ukiri ku isi utegereza kuribamwo. Isezerano ry'Imana ukiri ku isi utegerezwa kuribamwo. Twagiye tubona abantu benshi bagiye batandukanye badusezeranira kudukorera ibi, badusezeranira amasango agashika yacerewe ntashike, ariko isezerano ry'Imana muje kutubwira yuko rishika kandi rishikira igihe cyanyu kandi ukiri ngaha ku isi utegerezwa kuribona. Ariko umuntu ariko aradukurikirana ashobora kwibaza kino kibazo, mbega umuntu yomenya gute isezerano ryiwe? Ico kibazo gifiswe n'abantu benshi kandi urakoze. Mu by'ukuri abantu bashobora kubaho baciye mu ngorane nyinshi mu bibazo byinshi usanga kwibaza mbega isi Imana yarandemye cyane mfite isezerano cyane mbeze gute? Oya ubwire ngo humura isezerano. Isezerano ushobora kumenya gute ko uririmo n'igihe ubona ugifise ubwo bugingo ubwo buzima urimo utegeza kumenya ngo ndi mu isezerano. Yari magambo hajya umuntu atarapfa umuntu akiri agenda avuge ko ari mu isezerano. Ariko nyuma gato tuvuge ko isezerano riba rifitaniye irihe sano n'ubuzima tuba twayemo bwa misi yose. Bifitaniye isano rinini cyane kuko Bibiri ivuga ngo ukiri urusoro Imana ikirakubumba yaciye igendeshira ko isezerano. Bisigura ngo isezerano rigenda rifitaniye icyo twita isano n'ubuzima ntivyigera bitandukana. Biza gutandukana igihe umuntu avuye mu mubiri.
iyo umuntu yatswe ubuzima agapfa ahamba isezerano pi riba rigiye. Ni ukuvuga ko rero isezerano rijana n'ubuzima. Atabuzima nta sezerano. Atabuzima nta sezerano. Atabuzima nta sezerano. Dusubiye inyuma gato mwatubwiye yuko ukiri hano ku isi isezerano ryawe ritegerezwa gushika kuko Imana ataco isezerana ntishitse. Majambo make mushasi kuvuga yuko mu gihe umuntu apfuye abapfuye yashitse ku isezerano ryiwe. Ni ukuvuga ko imigambi y'Imana ngene ikoze irafise agenda, kandi iyo agenda yanditsemo ibikorwa byose izokora, kandi ivyo bikorwa biri muri aya masezerano. Ni ukuvuga igikorwa cyose ikora igenda ibivura ko kivuye mu nzira, igenda ibivura. Ni ukuvuga umuntu arinze ashika ku iherezo ryo gupfa, bisigura ngo ibikorwa vyiwe n'amasezerano yiwe bigarukiye ngaho nyene. Ariko kandi harimo irindi banga ridasanzwe. Bibiliya iravuga ko igihe umuntu apfuye yakoze ineza, hari amasezerano Imana isigariza uruvyaro rwiwe rukazoyasigaramo. Ayo masezerano nayo Imana irayabika, ntiyasohoza ukiriho, iyasigaza mu ruvyaro rwawe kuri desanda yawe. Bisigura ko rero we amasezerano yawe ubonesha amaso yawe ukiriho abagarukiye aho nyene. Ariko hari Imana ibika bivanye n'ivyamwa by'ibikorwa wakoze by'isi ikazoyashira ku bana bawe. Niko bimeze. Majambo make kuvuga yuko hari ibintu bimwe na bimwe ducamwo mugabo Imana ituzigama bivanye n'ikintu kanaka cyatumye idushira hano ku isi tutarashitsa cyangwa ngo tutarasozera. Nico mwoshobora kuvugaho. Ego mu bisanzwe aha mu isi tuhabaye dufise mission, kandi mission twahawe ni Imana yayishizeho ikemera ikakurema kugira ngo uze gusohoza mission yayo, uze gukora igikorwa cyayo. Kuko Imana ibikoresho byayo ikoresha aha mu isi ikuremye igomba gutanga kuri igikoresho cy'Imana. Jewe igikoresho cy'Imana. Ni ukuvuga ko ngaha mu isi tugomba gusohoza cyangwa ngo dushike kuri mission y'Imana. Twebwe rero turi ibikoresho kandi turi kuri mission. Niyo mpamvu turi muri mission. Turi muri mission ko tukiriho. Tuko turakora mission y'Imana. Okay. Turi muri mission ko tukiriho. No kuvuga mu gihe mission Imana yatuzaniye ngaha ku isi tarafika, ntibishobora kuba hano ku isi. Ntibikunda. Gute rero umenye iyo mission? Ushobora kumenya mission Imana yakuzaniye aha mu isi. Mu gihe ushobora kuba wewe uriko urakora iciza aha mu isi, umutima wawe cyangwa umushaha wawe urakubwira ibyo ukwiye gukora bihwanye n'ubugombe bw'Imana. Mu gihe wumva ko muhuje n'Imana uramenya kuri kurakora ibintu biri muri mission y'Imana. Mugabo mu gihe wumva umutima wawe ukubwira ngo ibara riraguye uramenje, ibyo bintu Imana ntivyemera, uzomenye ngo urataye mission gatoya. Ndabajya abantu usanga badekona, uzomba ngo yadekoneye Imana. Ajya n'abantu baradekonera Imana. Iyo udekonye rero urumva mu mutima bikubwira ngo wewe wataye mission y'Imana, wewe uri gukora ibidahwanye n'Imana. Ico gihe rero umenya ko uri muri mission y'Imana. Igihe ukoze ikintu ukabona ni mwake, ucomenya ati muri mission y'Imana, kumva ko n'umutima wawe wemeranya n'Imana. Fatawe wishe, atawe wivye, atanawugire nabi. Okay. Ucomenya ati muri mission y'Imana. Nuko ndi muri mission y'Imana. Iyo mission rero umuntu ayigendera gute kugira ntave asanga yashabuje Imana nkuko mu mwanya muvuze kudekona. Birashoboka nibyo mission y'Imana bikakugora ingene ushobora kuyibamo, kuko ubu buzima ni urugendo. Mu gihe rero umwungere aturagira atubwira ngo duce muri iyi, birasaba ngo ducaho atubwiye. Kandi iyo impene cyangwa intama ideviye igaca ahantu irakubitwa, ijya ntambira irakubitwa. Okay. Niho rero utaye mission y'Imana urashobora gusanga uri kuraba mu byago bivanye n'ingene wagiye gukwega
ibintu bidabanye n'ubugome bw'Imana. Okay. Tumenya ngo wadekoye uvuye muri misiyo y'Imana. Ubwa igihe uri muri misiyo y'Imana usanga ibintu byose ukora ubona ama réussite ama success. Usanga ibintu byose ari mwake. Ikintu cyose ukora ari okay. Utumenya ngo ndi muri misiyo y'Imana. Rero biragusaba ngo umenye ko ibyo uri kurakora neza mu communicate cyangwa mu bwirikana n'Imana. Kumva ko umutima wawe ushingiye intara atari kurahohotera mu buzima uri kurabamo. Utumenya kuri muri misiyo neza. Ariko kandi hari n'abadekora bakabivamo. Ariko changira ikibazo mu gihe cyo gushika kuri misiyo yawe n'Imana, wowe umuntu urabimenya uti nashitse kuri misiyo Imana yanzanye ngaho ku isi cyane, ubimenya gute rero? Ndaje kubwira igituma ubimenya. Iyo uri muri misiyo y'Imana utahura ko uri muri ico gikorwa mu gihe wewe ubwawe ubona ko ibyo uri kurakora ubivyaza umusaruro. Okay. Ico ni cyambere. Ikindi ugenda utahura impano canke ingabire ziri muri wewe. Ukagenda ukamenya ati bo jewe nimba ari kurima ndabona mvyaza umusaruro igikorwa cyo kurima. Iyo rero uri kora bivyaza umusaruro igikorwa cyo kurima uramenya ngo ni misiyo yiwawe. Iyo misiyo ugomba kuyikora kugira ngo itunge n'abandi. Ubaye neza muri misiyo y'Imana utunga n'abandi. Okay. Ufasha umuryango, utunga ishengero, utunga igihugu, utunga n'abamayibobo y'abantu batafise aho babiyegeka. Bajya nabo urashobora kubatunga. Ni kuvuga ko ushobora umenye ngo misiyo ndimwo nitara yiwanje cyangwa n'ingabire yiwanje, kandi ibi bintu turavyemeranya cyane n'Imana. Mu majambo make mu gihe uri muri misiyo y'Imana ivyo ukora Imana ibifisemo inyungu cyane gose. Abajya abantu ngo navyukuri nijana gusa ribago bako muhuye vy'ukuri ukamufasha cyangwa ukamuha akazi ukamwereka akazi bako uri muri misiyo nziza cyane ubutabaye. Ariko tugeze ngaho ncangira ikindi kibazo,